je rero nabwiwe ngo barira abantu ntibasamazwe n'ivyo munsi y'izuba. Bwira abantu ko burya hose ijuru uko Yesu yasize abitubwiye yarariteguye, yaraduteguriye ibibanza kugira ngo ahari tuze tubaneyo. Mugabo abariko baja mu ijuru nukuri kose barafise ivyo basabwa, si ugupfa kugenda. Niyo makenga nama ngira nkitera ubwoba na jewe ubwanje, nkitera ubwoba nkavuga nti Mana, none ko Yesu yavuze ngo abamuziga kw'ivyo bariyeza nkuko nawe aruwera, nkaba mbona ivyaha bishishikara kugwira mu bantu b'Imana, ko mbona abantu urwanko rwabaye urwanko, ko mbona ingorane zabaye ingorane, ko mbona ibintu vyagoranye. Mana yo mwijuru, turiko turaja mwijuru. Mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ndashimiye Imana isubiriye kumpa iteka, umugisha, ubuntu bwo guhagarara imbere y'ishengero ngo dusangire amajambo y'Imana. Ndayishimiye cyane kandi kongiriye ubuntu ngahagarara imbere yanyu mu ndwi za mbere z'ukwezi kwa mbere k'umwaka, naho abarongozi bacu bamaze kwifuriza umwaka mwiza ishengero, bankundire na jewe nifuriza ishengero umwaka mwiza. Ndabifurije ko wobabera umwaka wo kubana n'Imana. Yesu nabahezagire. Muze kunkundira, mube maso, kuko hariho impwemu mbi zama ziteza itiro abantu, baba bakuze baba bakiri bato. Hapfa kuba gusa hageze ko havugwa ijambo ry'Imana, gehinomu ikituma ingabo. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu, impwemu mbi zose zaje kubuza abantu b'Imana kwakira icyo Uhoraho yabategekanirije zifatwe mpiri pe. Nta mpamvu yuko wosinzira ngo nuko hagira havugwa ijambo ry'Imana. Kutasinziriye bariko bararirimba, kutasinziriye bariko batera ikorasi. Burya rero iri jambo ry'Imana iri rifise ububasha. Nico gituma hariho isi y'impwemu, le monde spirituel, isi y'impwemu. Hariho isi y'impwemu y'Imana, y'ubugingo y'Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Hakaba na le monde spirituel, isi y'umwiza, ifise programme n'intumbero yo kubuza abantu b'Imana kuzoshika mu ijuru. Narababwiye igihe cyose ngiri ubuntu bwo guhagarara ngaha, mpwemu yashize mu mutima kubwira abantu ko ijuru ryiteguriye kwakira abantu bayo. Mugabo ko abariko barajayo si benshi, si benshi. Kandi ico kibazo Yesu barakimubajije, tariko mwami, none ko abakizwa ari bake, ko abakizwa ari bake kandi bakaba bake, insengero zidahengeshanya kubakwa, ingoro zitirirwa Uhoraho bene data ni nyinshi. Reka naho twogarukiriza kuza abapentekoti gusa, ni nyinshi cyane. Amamisiyoni yose, amasantre yose, ububwiriza bwose,
amashure yose muri iki gihugu cy'u Burundi turi benshi cyane, Imana ishimwe. Esi cyoma ukunyene turi benshi tukaba turiko tuja mu ijuru. Esi cyoma ubwinshi bwacu tukaca tugwiza n'impemu yo kuja mu ijuru. Twoba turabahirwe, twoba turabahirwe, kuko twoba duhinyuje ca kinyoma c'abigisha ngo ijuru rizojamwe 144. Abapentekoti twenyene turarenga umuriyoni n'ibihumbi amajana. Urumva ko ijuru naho twogenda twenyene, reka ndabatwenze ngira abapentekoti bogenda bonyene ijuru bori kwira, ariko noneho si mwebwe muri ko mujayo mwenyene. Imana ifise abantu bayo. Haleluya. Urufatiro rw'Imana n'uyu munsi ruracariho, rwanditswe ko ngo uhora haraza biwe. Jewe rero nshaka ndababwire ngo nimube mu bantu b'Imana, nimube mu bantu b'Imana, kuko nitutaja mu ijuru tuzoba tugowe, tuzoba turabahombe. Ubutumwa bwavugiwe mu bikorane by'abapentekoti, amakonferanse, ubuhanuzi bwahanuriwe mu mashengero y'abapentekoti, inyigisho zitangirwa mu mashengero y'abapentekoti. Mana yo mu ijuru, umupentekoti atazoja mu ijuru azoba yaragowe, uzobura umuhombe pe. None ivyo vyose wavyumviye iki? Ibitangaza vyakorekeye mu makoraniro yacu, ibimuga vyaramugurutse, impumyi zarahumutse, ingumba zaravyaye. Haleluya. Ahandazi uwo mbwiye kandi ndamufashije kunezerwa mu izina rya Yesu Kristo. Nimba ivyo vyose bikoreka mu ikoraniro turimwo, tubuzwa n'iki kubaha Imana neza? Tubuzwa n'iki gukizwa neza? Tubuzwa n'iki gutsinda ibyaha neza? Tubuzwa n'iki kwitondera ijambo ry'Imana rivuga neza? Habuze iki? Ibyaha bishishikara kugwira kubera iki? Uyu munsi Imana yantumye kubabwira ikintu nza kwitonda mu kukivuga, kuko namwebwe musabwa kwitonda kugira mu gitahure. Naragisengeye navuga ntariko Mana, ko naje ubwanje mengo kirangoye gutahura. Ryashengero rya bene data uramfasha babitahure, ariko njambwirwa ngo ntibabitahuza ubwenge. Mpemu yera ni hari ngo atahuza abantu. Haleluya. Samajambo abwirwa bo muri kaminuza, samajambo agwiza, samajambo ariko abwirwa abagwiza tunga, samajambo ariko abwirwa abatware n'abashinzwe kurongora igihugu. Oya, n'amajambo abwirwa abiteguriye kuja mu ijuru. Aho rero nta mukuru nta muto, nta wize nta utize, nta mutunzi nta mworo, nta munyacubahiro nta mutungu, nta mugiriki nta muheburayo, twese. Haleluya. Twese turabwirwa ngo twitegure ijuru Yesu yagiye kuri dutegurira. Je nibaza ko ari ibintu bimwe Satana tubesha. Ndacari mu ntangamarara. Iyo umuntu bamubwiye ngo visa yabonetse kuja muri Canada, je sindiko ndajaye kandi abajaye Imana ibahezagira. Iyo umuntu bamubwiye ngo uzi n'amakuru, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iraguhaye visa, imyiteguro y'uwo muntu yo kuja muri Amerika. Aha dufise benshi beko barahangayika bagomba kuja Dubai. Benshi ugwaruka gwogwa muraza murababaza amakuru neza. Dubai bobo rero si visa gusa, bacabwa ngo hasabwa ni miliyoni 8 canke 10 ntumbaze. Apfa kuyakwiza no kuronka iyo visa. No, wo mwibwira
inyifata ikihinduka acabaho nk'uwiteguye kugenda. Ariko none twebwe ko tudahinduka kandi turiko tuja mu ijuru, finalement rero rya juru ngira ntituryemera. Je haraho murangira amakenga nti bwa bunda bakiriso bibaza ko mu ijuru ari ukumerererwa neza ngaha. Umukene arasenga akaba umukristo agakesha amajoro akisonzesha, mugabo hinge aronka utuntu, hinge yubaka akazu, hinge agura imodoka, hinge ivyiwe bihinduke. None ntimurabibona bihinduka? Abantu murabona bihinduka? Nukuri kose agasura gusenga ucumenga imitwaro yari imitwaro yuko dukira ubukene. Nagira ndababwire bene data muri ngaha, ntidusenga ngo dukira ubukene, dusenga ngo tuze tubane n'umwami wacu mu ijuru. Haleluya. Si ngombwa ngo uzugende ufise inzu yawe. Ese Yesu apfe kuza gusange witeguye, naho uzobuga ipanze hakuna shida kabisa. Si ngombwa ngo aza gusange waraguze imodoka, naho azogusanga uri muri bus cyangwa uri kugendera amaguru. Ufe kuba ubwami bw'Imana buri muri wewe. Si ngombwa ngo azadusange twese dufise akazi, hari abashomeri bazoja mu ijuru. Si ngombwa ivyo abantu bashira ku mutima biti ibintu vy'umugisha. Nta mugisha ungana kugira Kristo Yesu mu bugingo bwawe, kuko Bibiliya ivuga ngo iyitimanye umwana wayo w'ikinege, haleluya, bikamutanga ku bwacu, wizonanirwa ite kutugabirira byose muri we. Kandi burya Imana irazi ibidukwiye. Hari naho ushaka imodoka yagutegekanirije ibindi. Sinzi n'impamvu ndiko ndavuga imidugu, ubundi bene ivyo je sinkunze kubivuga. Hari naho ushaka gufata ideni ngo wubake inzu, Imana izi ko atani imyaka usigaje kubaho, hari naho niyo nzu utazoyibamo. Sinanse ko abantu bagira imigambi, ko nanje kameme ndaciye ubwenge. Nimugira imigambi, nimutegekanye, nimurondera amashuri y'abana banyu, ubishoboye natanguze ibikorwa kanaka, shinga ama entreprise, kora, mugabo mukore nk'abariko baja mu ijuru. Nico je rero nabwiwe ngo barira abantu ntibasamazwe n'ivyo munsi yizuba. Bwira abantu ko burya hose ijuru uko Yesu yasize abitubwiye, yarariteguye, yaraduteguriye ibibanza kugira ngo ahari tuze tubaneyo. Mugabo abariko baja mu ijuru nukuri kose barafise ivyo basabwa, sugupfa kugenda. Niyo makenga namangira nkitera ubwoba naje ubwanje, nkitera ubwoba nkavuga nti Mana, none ko Yesu yavuze ngo abamuziga kwivyo bariyeza nkuko na waruwera, nkaba mbona ivyaha bishishikara kugwira mu bantu b'Imana, ko mbona abantu ugwanko gwabaye ugwanko, ko mbona ingorane zabaye ingorane, ko mbona ibintu vyagoranye. Mana yo mu ijuru, turiko turaja mu ijuru, turiko turaja mu ijuru. Kandi gasiriko ncurubanza na je ndamutse ndarucino ca ndagwikira na je, Mana eske ndiko ndaja mu ijuru? Nibukijwe amajambo ngo kuva kuri Yohana Umubatizi, haleluya, kuva kuri Yohana Umubatizi haciye imyaka irenga 230. Mwava mumbaza muti ko atavuze 2025. Burya baharuye Yesu yavutse muri -5. Abahinga nivyo bavuga 2030 ans Yohana Umubatiza abayeho, ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buriko buravugwa mu isi. Iki kintu cy'uko ubwami bw'Imana babubandanira cyaravuzwe, bacabongera ko ngo ariko kandi abazobujamo, ababushikamwo ngo nababunyakuziki ubuhizi.
si kuko wabatijwe mu ishengero uzocuja mu ijuru, si kuko uri muri korale bizokujana mu ijuru, si kuko uri umudiyakoni bizokujana mu ijuru, si kuko uri umuvugabutumwa, si kuko uri umupasitori. Ijuru ni iry'abera, kuko n'Imana iri muri ryo ni yera, na Yesu yagiye kuri dutegurira nuwera, na Mpwema ariko aratwigisha ngo tuze tujeyo nuwera. Nta canduye kizoja mu ijuru. Nabari abantu mu giteramo cabaye itariki 31 z'ukwicumi ku Universite y'u Burundi, hari hakoraniye abantu benshi cyane. Numva mu mutima nabwene ndabasaba ikintu kimwe, mu minota mikeya tugira twinjire mu mwaka mushasha, naho atabavuga butumwa bagira baze kubategera ugutwi ngo babihanishe, naho mutagira muje gupfukama hariya mu rusengero, pfukama imbere y'Imana yawe uyibwira uti Mana ndagusavye sininjire mu mwaka mushasha mfite icyaha mu mutima. Higa nakaga umwaka ugahera, inzigo yo muri 2025 ukayinjirana muri 2026. Higa nakaga amacakubiri yo muri 2025 ntumbaze impamvu ziyatera, ukayinjirana muri 2026. Abakubabaje bagucumuye ko bagutsitaje, ukarinda winjira mu mwaka mushasha utarabaharira. Umutima wawe ukinjira mu mwaka mushasha ufise urubanza imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Igana kaga ibi ndabibabwira nisunze ijambo ry'Imana, kuko Yesu yoza ubunyene agasanga mu mitima tugifise imanza ivyo dupfa n'abantu, ijuru ntituzorijamo. Ijambo rero ngomba ko tuvugana kuduga, mwumvirize, kuduga tukagerera ku musozi uhoraho cyatahuritse. Mvuze ngo tugira twige kuki? Kuduga tukagerera ku musozi uhoraho. Hari korasi baravuga ngo ku musozi w'Imana harama. Oh, ku musozi ku musozi, ku musozi, oh, ku musozi hari tuduge duhezagirwe. Amen. Mumfashe rero tugira tuduge ku musozi uhoraho. Turaza kubona ikiyaya tukivemwo tuduge, kandi murabona ko tuza kuduga mwicaye aho nyene. Byumvikana ko wa musozi no kuduga ko ari mu buryo bw'impwemu. Nama numva abakozi b'Imana misi yose aho baroye muze mubumvirize ngo turashimiye Imana yadushoboje kuba kuri uyu musozi wayo. Nukuvuga ko no ngaha turi ku musozi w'Imana. Wa musozi rero si Nyamutende, wa musozi rero si ya misozi yahari iwacu, ni mu buryo bw'impwemu. Naho turi mu kiyaya ca Bujumbura Imbo, turi ku musozi w'Imana. Tuduge ko rero. Zaburi ya 15 umurongo wa mbere kugeza kuri 4 havuga ngo ninda zosembera mu ihema ryawe uhoraho, ninda zosembera mu ihema ryawe, ninda zogerera ku musozi wawe wera. Umva inyishu, nugendera mu bitunganye agakora ivyo kugororoka, akavuga ukuri mu mutima wiwe, nutarementanisha ururimi rwiwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntakazi inkuru y'umubanyi wiwe. Mu maso yiwe igihumbu kirakengeretse, ariko yubaha abatinya uhoraho. Ico yarahiye naho co mugirira nabi ntirahuruza. Umva bagerera ku musozi w'uhoraho. Carte d'identité yabo
nabo sabatonda buri dimanche mu mashengero n'umuntu agendera mu bitunganye. Iryo jambo ririsiguye. Ibitunganye rero uvuga iki? Nta manyanga. Ikintu yo gitunganye kiratunganye. Ntugoreka iburyo, ntugihindukiriza ibumoso ku mpamvu z'inyungu kanaka. Igitunganye kiratunganye. Ntushira urubanza aho rutari. Nturenganya umuntu ngo nuko ari umukene, ntumuhora iyava. No, ibitunganye biratungana. Agakora ivyo kugororoka, akavuga ukuri mu mutima wiwe, ukavuga ukuri naho kutoba guhimbaye abariko barakumva, ukavuga ukuri kuko Yesu yarashingiye ntaho ukuri. Muzomenya ukuri kuca kugira iki? Ukuri kuzoca kubaha kwidegemvya. Ukuri ni kwiza kuko Yesu no gusengera abigishwa yavuze ngo data ubeze mu kuri. Ijambo ryawe ni ryo kuri. Ibinyoma n'amayeri hari ibintu bita ngo akenge. Ako ndigatuma umuntu Yeswa. Avuga ukuri ko mu mutima wiwe. Umuntu ataremenanisha ururimi rwiwe, atagirira nabi mugenzi we, adakaza inkuru y'umubanyi wiwe. Ngo mu maso y'uwo muntu igihumbu kigize gute? Kirakengeretse. Ntimugashigikire amafuti y'abanyavyaha ngo nuko arabi wanyu. Igihumbu naho coba ari cyo munzu kwa data. Nimba ngomba kugerera ku musozi w'Uhoraho, mu mpemu yanje ntegezwa kumva ko ico gihumbu gikengeretse. Naho yoba ari patron yaguhaye akazi, naho yoba ari umukoresha yaguhaye akazi, aguhemba amahera buri kwezi, agaragaye ku buhumbu, Bibiri ivuga ngo igihumbu mu maso y'umugororotsi kirakengeretse. Nta bindi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ibisigaye nivyo twebwe tugenda twironderera kugira tubana amahoro. Mugabo uko tubana amahoro kose, igihumbu gishishikare kuboneka gikengeretse. Umunyavyaha icabwirwa abwirwa kwihana. Umunyavyaha ntashigwa mu ntebe z'icubahiro. Umunyavyaha ntashigwa si umuntu wo gushira ahantu ngo bose bamugire ko ndagize bwakeye. Umunyavyaha icambere kimufasha nuko umutabaruka muhishurira icyaha ciwe, akakibohokako. Yamara kukibohokako agasubira kambara icubahiro Imana yamuhaye, agasubira kambara ubwiza Imana yamuhaye, agasubira kambara iteka Imana yamuteye. Mugabo akiri kwiceye cikinyavyaha, Bibiri ivuze ngo uri kwashaka kugerera mu ihema ry'Uhoraho mu maso yiwe igihumbu kirakengeretse. Kandi iyo Bibiri ivuze uko suvuga ngo tuzoca tugenda tubwira abantu ngo wowe urakengeretse ka mugabo tuzogusengera tuzi ko ijambo ry'Imana ridusaba ari ukora ikivuga. Turabe rero uburorero bwaho umusozi wabonetse ari ahantu Imana ibana n'abantu bayo mu gihe kiyaya. Bibiliya ikigereranya n'ahantu h'amageragezwa. Aburahamu acitwa Aburahamu igihe yatatana mwene wabo Loti, sinza kuja mu majambo menshi, ni inkuru muzi, yashitse ahantu babwirizwa kuvavanura. Amatati yaramyeho. Mugabe nyifata abantu bagira mu matati niyo agaragaza ko ari abagororotsi cyangwa ari abanyavyaha. Naho ubundi amatati yaramyeho. Kudahuza hagati y'abavukana bibaho. Aburahamu rero agera ahantu abarira Loti, atumviriza mwene wacu ko abakozi bacu bashwanye, ko twamatwe nawe turi mu nduru zo kubangurukanya abantu, kandi Uhoraho atari cyo yampamagariye. Ehe ndakwereka ingene tubigenza. Ndaguhaye uburenganzira.
ehe ngikiriye ikiyaya ngiyi n'imisozi hitamwo n'ukuri ndaguhaye priorite guhitamo. Aburahamu yari umugororotsi. Aha wewe wobwira umuntu ngo atangura hitemo canke umuhivyo wamusigarije. Kandi Bibiliya ndayisomye bavuga ngo ico kiyaya muhave muhasoma ndahababwiye ngo cagereranywa na Edeni ya kera. Hari ahantu heza cyane. Navuze ndi Loti bwawe n'umunyabwenge baje. None wewe wobona ahantu heza ugatora Loti atumve mwene wacu Aburahamu. Jewe ngiki kiyaya kweli. Aburahamu ati trebye. Tujana n'abakozi bawe rero. N'ibitungano vyawe nanje ngiye mu misozi. Umva ico Bibiliya ivuga. Aburahamu yibera mu misozi mu gihe Loti kubera ivyiza yabonye yahisemo kwibera mu kiyaya. Itanguriro 13 ku murongo wa 12 n'uwi 13 havuga ngo muhasome mumve. Aburahamu aba mu gihugu c'Ikanani. Loti aba mu bisagara vyo muri ca kiyaya. Agenda runguruza amahema, uwo ni Loti. Arinda shika i Sodomu. Kandi abanyesodomu barabanyavyaha, ndiko soma Bibiliya ngira mahabonye. Barabanyavyaha bacumura kuhoraho mu buryo bugize gute? Birengeje urugero. Cakiyaya yahisemwo yabonye amazi, yabonye amatongo, yabonye ahantu heza, yibagira ko natabihagararamwo neza uko azoshishikara yunguruza amahema yiwe ari kamwegereza hehe? Sodomu. Kandi Imana ivuze ngo abanyesodomu. Burya mubere maso abantu mwifatikanya. Mubere maso abantu mwifatanya mu bintu kanaka. Kwifatanya n'abanyavyaha vyonona ingeso nziza niko Bibiliya ivuga. Harabara abagororotsi basigara abanyantege nke. Harabara abagororotsi basigara abanyavyaha kuko biyasosiye n'abantu batari bo. Ngo ashishikara yegereza i Sodomu. Bibiliya iti kandi abanyesodomu barabanyavyaha bacumura kuhoraho mu buryo burenze urugero. Imana itubabarire cyane. Mu gitabo cyo kuvayo Uhoraho yiyerekeye Mose ku musozi abona igisaka caka kidacika. Iyo nkuru murayizi, tuyisome mu Kuvayo 3. Zamurandika kuko amajambo y'Imana naho twosoma menshi duhagaze ngaha mu rusengero, burya kuyuza kwanyu kuyasubiramwo kwanyu niyo atuma mpwemu yera abashikiriza ico mu buryo bwuzuye. Kuvayo 3:1-5. Ico gihe Mose yaragira umukuku w'intama za Yetiro sebukwe umuherezi w'Imidiyani. Aturukiriza umukuku hirya y'ubugaragwa ashika ku musozi w'Imana i Horebu, umusozi w'Imana. Umumarayika w'Uhoraho amubonekera ari mu rubeya rw'umuriro uva hagati mu gisaka c'amahwa. Aritegereza abona ico gisaka cakamwo umuriro ariko nticasha. Mose arivuganya ati hinge nkikame ndabe hirya ndabe kajya katabonetse menye igituma igisaka kidasha. Uhoraho abonye yuko akikamishwa no kubiraba, Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka iti Mose, Mose. Aritaba ati sabwe. Iramubarira iti reka kwegera hano kandi kuri inkweto zawe kuko aho hantu hagaze arahagize gute? Arahera. Haleluya. Kumba hera h'Imana singaha mu rusengero gusa. Kumbe n'abaragiye intama zabo n'inka zabo hariya mu misozi bivanye n'ingene bafitaniye imigenderanire n'Imana baguma barahera hayo. Uhoraho ashima kwiyerekera Mose muri ico gisaka. Ariko hari ijambo nakuye mu ngaha imbere yuko tuvuga ibi vyo gukura inkweto ngo Mose aturukiriza umukuku wiwe hehe? Hirya y'ubugaragwa. Haleluya. Erega Imana iratse kubona ko ivyawe wabikuye mu bugaragwa.
kumukuku wawe, amatungo yawe, ubugingo bwawe wabwigije hirya y'ubugaragwa, niho ishobora kukwiyereka. Mugabo akanya ivyawe wabigumije mu bugaragwa bw'ivyaha, mukanya ivyawe wabigumije mu bugaragwa bwo kwishushanya n'ivya kino gihe, mukanya ivyawe washimye kubigumiza mu bugaragwa bw'abanyavyaha ngo nuko mufatanije ibintu kanaka, ndakubwiza ukuri ntuzigere ubona Uhoraho. Uhoraho yarindiriye ko Mose abanza uwo mukuku wa sebukwe Yetiro awigiza hirya y'ubugaragwa. Abantu bahora bibaza ngo mbega ngo ibitangaza vyakoreka ngo kera ko bidakoreka, ngo abadayimoni ngo barakubita abantu hasi ngo ntibinjira naho. Turukiriza umukuku hirya y'ubugaragwa, kuri umukuku mu bugaragwa, kuko mu bugaragwa Uhoraho ntaza kuhakorera ivyo. Yararindiriye Mose arashika hirya yabwo. Ushaka Imana ikorere ibitangaza mu busambanyi, mushaka Imana ikorere ibitangaza mu rusaku, mugomba Imana ikorere kuri umukuku w'Imana tuwushire hirya y'ubugaragwa. Niho Mose acabona igisaka caka kidacika, agiye kwegera ngo arabako katabonetse. Haleluya! Imana irazi inyota yawe. Esi cyompa nkama nshaka kuraba ibitangaza vy'Imana. Niko Dawidi yavuze ngo hwezesha amaso yanje ndabe ibitangaza biri mu ijambo ryawe. Udafise inzara n'inyota, Mose yaravuze ati reka negere ndabe, reka negere. Ngo Imana iramwitegereza, irabona ko agomba ngo ariko akikamika ashaka kubona. Ese cyo mukagomba kubona, ukareka kubumbwa n'utwo tuntu ufise. Egereza, va mu bugaragwa bw'impemu, urabe ko Uhoraho atakwiyerekera mu gisaka cyakumurira. Umuriro w'Imana aca muhamagara mu izina ati Mose, Mose, nawe atisabwe. Ese cyo mpa ukumva Imana ivuga ati naka nase kuvuga bo ndiko ndabona imbere yanje, kandi sinobahamagara mu gishingo cy'Uhoraho. Reka Uhoraho abari wakwihamagariye. Amen. Kuko je naho no kuvuga mu izina byo kumarira iki, ariko Uhoraho nimba avuga ati naka, uracumubwiye uti sabwe. Mugabe umve icyo akubwira, akubwira ngo kuri izo nkweto zawe. Naho yagushimye ko ugomba kumubona, naho yagushimye ko wabonye igitangaza cy'igisaka caka kidacika, naho wagize inzara n'inyota byo kubibona, Imana ivuga toya ni sawa, inzara n'inyota yawe ndayishimye, mugabo kuri izo nkweto. Ihane ivyo vyaha, va muri izo ngeso mbi, heba iyo mvugo, tandukana na birya. Bibiliya ivuga ngo maze abantu banje bitirirwa izina ryanje, nibaza hondi bakarondera gusenga barondera bashize amaso yabo mu ijuru. Mugabo Bibiliya ikavuga ngo bakava mu ngeso zabo mbi, nzobumva ndi mu ijuru mparira ivyaha byabo nteko nkize n'igihugu cyabo. Reka kwegera hano kuko kandi ukuri inkweto zawe, kuko aha hantu uhagaze arahera. Kugira abo nivyo vyasavye ko aturukiriza umukuku hirya y'ubugaragwa, naza nakivuze. Ngende ku musozi ukurikira, mwihangane mukurikire, muraza kumva icyo Uhoraho agomba kutubwira kuvyerekeye kuduga ku musozi. Kandi tumaze kuduga tugerereyo. Kuvayo 19 ku murongo wa mbere no wa gatandatu havuga ku Mana ibonekera Abisirayeli ku musozi Sinai, umusozi Sinai. Havuga uti none ko twe tumufise imisozi, ahi Burundi hari imisozi miremire, nucugenda kurondera imisozi miremire ngo ucuhura n'Uhoraho. Ni mu buryo bw'impemu na yahandi ho hari abantu bahora bagenda. C'est vrai, reka nikinda kivuge. Muri Kenya hariho umusozi Mount Kenya, umusozi bita Kenya. Abasenzi baratinze baraja kubakayo amakave, barashira amahoteli, barashira ivyumba vy'amasengesho, kuko bakurikirira ijambo ry'uko ku musozi
urumva ko hari ababifata mu mubiri no mu mpwemu bikavangikirana ni sawa bati reka tuduge mbega umusozi Burundi heha woja kuri heha tugashira y'ihoteli hanyuma tukabwira amashengero tuti ure turabaretse muzohore muza gusengera ku musozi heha muzosanga batetse muzosanga ari ivyumba vyo kuraramo abakristo bogenda kweri aha mu Cibitoki ca Rugombo mengo ngo ari ahantu abantu bahora bagenda gusengera mu makave ariko nagenda kubwire Yesu yabwiye umusamariya kazi haleluya ngo igihe kirageze nyina wanje bahabas abambaza umwami batazomwambariza mu misozi y'Samariya canke Yerusalemu bahabambaza umwami bazomwambaza he mu mpemu no mukuri jewe abahora bagenda aho hantu hose navuze amazina murantunga muze mushishikare mwigire mugabo je ndazi ko naho nogenda nkinjira mu mva Yesu yahambwemo nta gitangaza no sangaye mu mva naho noji Gorogota Nyagihanga igitangaza ni muri Yesu igitangaza si ku musozi igitangaza si mu mva igitangaza si mu murima w'Igetsemane igitangaza si uko bonyereka icumu bamucumise mu rubavu bijya n'ivy'abaturiste kuko Isirayeli ikweretse icumu uwo muroma yacumise Yesu kugira urirabe gutanga amadolari kandi Isirayeli yoyo ni bon none abantu bose bagiye barava ku mpande zine z'isi baja gutanga amafaranga kugira barabe umurima w'Igetsemane ekonomi y'ico gihugu izotera imbere bwana genda kubwiye ko naho woshika Igetsemane bakanakwereka n'imva yahambwemo bakanagushikana no ku musozi yadugiye kagiye mu ijuru utoze mu maraso yiwe ivyahura bigumana uko wowe bifatanye indege ujayo niko bigarukana ikikuhagira na maraso ya Yesu ivyo none harimo ibitangaza yiyereka bisere ku musozi Sinayi mu kwezi kugira gatatu ndiko ndasoma kuvayo 19 kuva ku murongo wa mbere mu kwezi kugira gatatu abisirayeli bavuye mu gihugu ca Egiputa ku munsi wako wa mbere niho bashika mu bugaragwa bw'Isinayi bavuye i Refidimu bashika muri ubwo bugaragwa bw'Isinayi nyene bashingaho amahema abisirayeli bacumbika ngaho imbere y'uwo musozi Mose aduza aho Imana iri uhora haramubarira n'ijwi rirenga ari kuri uwo musozi ati uku abariko ubarira bo mu nzu ya Yakobo ubwira abisirayeli uti mwarabonye ivyo yakoreye abanyegiputa n'ingene mweho yabateruye ku mababa nk'inkukuma akabaza niyari none rero aha rero muhakurikira nimwamwumvira gute vy'ukuri nimwamwumvira vy'ukuri mukitondera isezerano ryiwe muzomubera inyegu yiharije mu mahanga yose kuko isi yose ari yiwe kandi muzomubera ubwami ubwoko bw'abaherezi ihanga ryera ayo majambo abariyo ubwira abisirayeli aya majambo nayo kuri ku buryo Petero yasubiyemo mu isezerano rishasha turi ubwoko bwatoranijwe dukoranije kuba abami n'abaherezi turi ihanga ryera ishamvu yiharije twashiriweho kwamamaza ishimwe ryaduhamagaye mugabo ngaha mu kuvayo bavuze igisabwa aya majambo yo muri Petero yo turiko turayabwira abantu bararyoherwa gose ko ari ihanga ryera ko bakoranije kuba abami n'abaherezi ko ari ubwoko bwatoranijwe biraryoshe mugabo uhoraho yavuze ngo iki ngo nimwanyumvira vy'ukuri mukitondera ijambo ryanje vy'ukuri niho muzoba ivyo reka nshishikare mu gihe Mose yari kubonana n'Imana ku musozi wayo abisirayeli vyaciye bibagora imbere aho mperuka ngaha naravuze kuvyerekeye urugendo ingene Satani abwira abantu ati ntaho muja yaramuka baretse ngo bagende ngo hagenda abagabo gusa abagore n'abana basigare
yaramuka baretse bose ngo bagende ngo ntimuje kure mugarukire hafi kandi ibintu ntimubitware nabo batoya singomba gusubira mu ivyico cigo ariko ndacibukijwe n'uru rugendo Abisirayeli Mose yagiye ku musozi w'Imana gusura kubonana nayo baca barageragezwa dusome kuvayo 32 kuvayo 32 ku murongo wa mbere kugeza kwa gatandatu muratafise umwanya wo kunkurikira okay ndiko ndasoma abantu babonye Mose atevye kuri uwo musozi atamanutse bakoranira kuri Aroni baramubarira bati ehe nuturonkera imana zo kutuja imbere kuko umwe Mose yadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi ico yabaye ku murongo wa gatandatu bukeye bazinduka kare batanga ibimazi barabiturira bazana n'ibimazi vy'ishimwe bicarikwa no kurya no kunywa bava hasi baravyina kigirwamana bamaze kucubaka tu bagihaye ibimazi baratamvye barakivyiniye ku murongo w'indwi n'uw'icenda uhora habarira Mose ati manuka ugende kuko babantu bande bawe ntibakibaye abantu b'Imana c'est fini manuka Mose ugende kuko babantu bawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bamaze kononekara inzira nabageze bayitaye atana kanya gaheze bironkeye igishushanyo c'ishuri bacuze mu ruganda bagisenze bagihaye n'ibimazi baravuga ngo yemwe Bisirayeli ngiyo mana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa uhora harongera barira Mose ati abo bantu ndababonye ico barimwo n'abantu batagonda izose Imana tubabarire cyane kumva uhoraho yicuza ngo ndababonye ico barimwo hagiye ibivyaha mubona bigwira mu bantu nimwibaze ngo amaso y'Imana ntabibona bijya byose mwumva bivugwa ntimwibaze ngo amatwi y'Imana ntavyumva bijya byose mubona mu ma YouTube nimba tunazisoma tukabibona twebwe ntimwibaze ngo inyonga z'Imana hajya ntizibibona ariko ababisirayeli bafashwe n'iki batewe n'iki kugezaho bo kubaka ikigirwamana bari bamaze imyaka 400 urunganwe rukuranwa n'urundi ntibigeze basengera ibigirwamana muri Egiputa kandi vyariho none ngo Mose aratevye mbega ko atatevye agiye kurangura ko yatevye yagiye ku musozi kubonana n'Imana kubera iki batihanganye ngo bamurorere ukugwa kwabo baca baguta kuri Aroni Imana ihezagire kandi ifasha abarongozi hariho ivyaha abarongozi bakora babikoresheje n'ishengero cyatahuritse reka ndagisubiremo hariho intege nke n'ivyaha bifata abarongozi babitewe n'ishengero ati Aroni umuherezi kweri Aroni murabizi vyiwe na Miriyamu mushikiwe murabizi ngene be na Mose Imana yagaragaje kwiri kumwe nabo Aroni duhimana ane Aroni yarafise Imana akora kweri mugabo nama nibaza kubera iki yabemereye atizana ayo mahereni n'ivyo byose ndabikora babaye bakibona igishushanyo aya maso yacu arakunda ivyo abona ngo baca barakivyinira bagiha ibimazi vy'ishimwe namwe nibwira n'abane nti n'ubwa mbere mbonye Abisirayeli bahagurutse baravyina bakiri muri Egiputa barakorewe amabi akomeye barabonye amahano mu bugaragwa aho bariko baragenda barabonye manu yururuka barabonye igitandara gitanga amazi ntibigeze batanga ikimazi ntibigeze bavyina mugabo kubera batewe n'impwemu mbi yo gusenga ibigirwamana ubu rero ngo biriza umunsi barya biriza umunsi banywa ngo bashira ko bagira gute baravyina faites attention hari impwemu ikunda kuvyina kweri
ari impwemu ikunda kuvyina. Ese icyompa imvyino zacu zikaba imvyino zihesha Imana icyubahiro. Nshishikare niko ndihuta. Icyo kiyaya c'ibigirwamana, ariko tukiraho Imana yo mwijuru ikibwira Mose, ijambo rirababaza mu mutima. Mose, haguruka ugende, sanga bene wanyu. No, hari ijambo ntokoresha ko rikunda kuvuga twebwe abana b'abantu, mva imbere. Ariko siko yamubwiye, Mose vaha, genda. Twari tukiriko turabonana, kandi umubonano watwe nawe wari uwo kugirira neza bari abantu. Nagomba kuba gutumako, nari ngifise amabanga yo kubamenyesha. None atana kanya karahera bamaze gupfukamira ikigirwamana. Genda rero, genda sanga bene wanyu. Nabonye icyo barimwo. Ese Imana yoduhangaza. Mbega uno munsi y'Imana yitegereza ishengero mu Burundi, itubona turi mwiki. Nababonye icyo barimwo barya, n'abantu batagonda izosi, bahuriza umutima ku kintu kimwe, kandi icyo bahurije ku mutima ntubakurayo. Ubu rero bamaze kubaka ikigirwamana, bagipfukamiye, bagishimye, bagisenze, bagishikaniye. Genda urabe. Mose yamanutse ababaye. Mose yamanutse ababaye kuko nk'umuntu w'Imana yaciye atangura kuvuga, ariko Mana ntubarandure, ndagusavye ntubarandure. Mose ari mu impemu ya Kristo kwe. Mana ntubarandure, kandi akavuga ngo ntibarandure, yamusezeraniye ko niyaheza kubarandura izomukura mu irindi hanga rimwubaha. Atoya, fuma ari je ukuraho. Abazumva inkuru zuko waranduriye Isirayeli mu bugaragwa bazovuga ngo vyarakunaniye kubashikana kuvyo wabasezeraniye. Mbabarira Mana, bihanganire. Nanje navuze ngo uhora hatwihanganire, atwihanganire. Ariko muri uko kutwihanganira adukuremwe ibigirwamana, adukuremwe impemu yo kutagonda izosi. Ntavuge ngo nabonye icyo barimwo. Imana ishimwe cyane. Turabiki ubundi musozi usa n'uwo, icyo kiyaya cyo kubaka ibigirwamana gisa n'ikiyaya cyo muri Ezekiyeli 37. Ezekiyeli 37 ku murongo wa mbere kugeza kwa 5. Ukuboko kuhoraho kwanje ko ansohokana ndi muri mpemu w'Uhoraho. Haleluya. Anshira hagati mu kiyaya cyuzuye amagufa, ancisha irya nino yayo, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kiyaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbega aya magufa yoshobora kuba mazima? Ndishura nti, Mwami Uhoraho, ni wewe wobimenya. Arongera arambarira ati, vugira kuri aya magufa uyabarira uti, yemwe mwa magufa yumye, nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Uko ni ku Mwami Uhoraho abarira aya magufa. Ehe, ngira nshira impemu muri mwebwe, nuko muraba gute? Muraba bazima. Uyu musozi tugomba kuduga, nasenze Imana kandi mumfashe dusenge ibyapfuye bibisubire bibe bizima. Dusenge Imana. Aho hari abaririmbye ngo Imana barayimenye ntibayiraba muri YouTube. Imana ibahezage nibaza ko ari neza. Ndababwire amakuru twumva aca hirya no hino mu bibuga ngurukana bumenyi, avuga ku ishengero, arateye ubwoba, arateye n'agahinda. Kandi ndabivuze kuko ndayasoma, kandi n'ubu singiye kureka kuyasoma kuko ni vyiza kumenya biriko biravuga. N'ubu ninava muri iyi kiriti
mpava nja kuraba ko atabishasha kandi nta cyaha nzoba ndimo. Ndakeneye kumenya aho amagufa agejeje kuma kuko arumye, kandi watuzanye mu ivyo bintu yadushize mu kiyaya. Amagufa y'abahizi asigara amagufa yumye, yaratwononye. Abatujanye muri ivyo bintu baratwishe. Mugabo uhora havuga ngo yewe mwana w'umuntu, mbega ayo magufa yosubira kuba mazima? Haleluya! Ezekiel uvugishwa n'Imana ate uhoraho niwe wobimenya. Nanje ndi umwe mu bizera ko ishengero rishobora gusura kuba rizima pe, rirashobora gusura kuba rizima. Abarisutse mu kiyaya bakarigira amagufa yumye bagatangara, kandi ngo icyabasubije kuba bazima babantu. Uhoraho yabwiye Ezekiel tumve, vuga impemu bature kwivya impemu. Nagenda babwire igituma ivya impemu ari byo bitugira bazima, ivya politike ntibitugira bazima. Ndabibabwije ukuri, ivy'ubutunzi ntibitugira bazima, ivy'imibano ntibitugira bazima, ivy'intara duturukamo ntibitugira bazima. Bamwe bava iyo riserukira abandi iyo rirengera, bamwe bava mu buraruka abandi mu manuko. Kwirata ivyo icyo bikora vyumisha abantu, tugahinduka twese amagufa yumye. Uturaba kibaza ati uwabaroze nini? Mwibaza ko hajya Paulo yabwira abigarati ati mwabagarati abibipfumwe, ninde yabaroze? Mwibaza ko ari karabatuka? Yari yabonye ko hari ikintu Satani yarose gikomeye cyane gishobora gukura ubugingo muri abo bantu. Ariko none ikintu kidukuye mu rukundo rwo gukundana nka bene data, icyo kintu ni kizima. Ikintu kidutuma abacu bapfa ntituje ku maziko yabo, icyo kintu ni kizima. Ni Satani yafashe ishengera rigomorera mu kiyaya kugira riboneke nk'amagufa yumye. Ariko uhoraho Imana nishimwe. Haleluya! Irakeneye ba Ezekiel. Ninde yiteguye guhagarara ku musozi uhoraho akavuga ivy'impemu y'ubugingo ku ishengero ry'Imana? Nimwibaze ngo abatura ivy'ubugingo ku ishengero ngo nabungere n'abapastori gusa. Namwebwe ishengero murafise uburenganzira bwo kuja imbere y'Imana mukavuga muti Mana ni wewe wobimenya icyatumye baboneka amagufa yumye. Urakizi, iyo vyazananye urahazi. Vuga impemu y'ubugingo kuri iryo. À la fin murazi cyavuye muri ayo magufa ngo babonetse ari iki? Ingabo. Haleluya! Shengero rizosubira riboneke mu ingabo, ibitangaza bizosubira bikoreke, abantu bazosubira hamwe mu mpemu. Ndabivuga ibisika bizobomoka mu izina rya Yesu Kristo. Eliya umukozi w'Imana ababazwa nuko abantu bose bakondokeye inyuma y'ikigirwamana. Ngira tuje kundi musozi. Ariko ikigwa cyo kwa Ezekiel reka ndakibahe. Tuve mu biyaya bitugumiza mu bugaragwa butuma abantu baboneka barapfuye, tuduge ku musozi uhoraho aho urugingo burongeka. Eliya rero ngeze ku musozi wa Eliya, Ezekiel namuretse. Eliya umukozi w'Imana babazwa nuko abantu bose bakondokeye inyuma y'abayari. Acasaba ko haba gahinyuza gatandukanye ibintu abantu boye kuyoba, kandi hariho Imana mu ijuru. Haleluya! Ndababaza ikibazo cyoroshe. Mwebwe none ibi byose mwema ari karavuga ntibibatera ubwoba? Ntibibatera ubwoba?
aho mwebwe ntibibatera ubwoba. Jewe si ubwoba gusa biranambabaza. Aho umuntu yibaza ati nibambona ndi kumwe na naka baza kwibaza ibi. Iryo bohero nta nahandi ryoboneka atari muri Gehinomu. Ngo nibumva nagiye gusengera hanaka baza kwibaza ngo iryo ni bohero. None mbuzwa niki gusengera muri bene data? Nobuzwa niki kugendera intara kanaka? Bunyiriye ko ndaho nyene nobuzwa nande kuhasaba indaro kandi ari shengero ry'umwami. Kandi abantu bagashikaho bavyemera. Kamengo nibisanzwe. Amagufa yumye nasubiremo ubugingo mu izina rya Yesu. Mfisu reka ndabivuge ko uhoraho yampaye guhagarara hera. Mfise uburenganzira bwo kuja mu Kayogoro, mfise uburenganzira bwo kuja Gishiha, mfise uburenganzira bwo kuja Kiremba, mfise uburenganzira bwo kuja Gitega, mfise uburenganzira bwo kuja mu Ruyigi, mfise uburenganzira bwo kuja mu Kirundo, mfise uburenganzira bwo kuja ku Mukoni, mfise uburenganzira bwo kuja mu Gashikanwa. Hako karimbi Satana nshingira nakiki. Anshingira karimbi kiki. Anshingira karimbi kiki. Satani aha iterabwoba ryi bashaka mwicare ngaha muhicare mwumva muri mu ruhagarara gwiki ni munzu kwa data wa twese. Kubera iki wumva menguri ufise ubuyega uri munzu kwa data wa twese. Reka turaberiya rero igitabo ca mbere kivuga ivy'abami ku murongo wa 18 murongo wa 20 n'uwa 21. Maze Ahabu atuma guhamagaza abisirayeli bose hamwe nabo bavugishwa abakoraniriza ku musozi Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose arababarira ati muzogeza ryari kuba banyamujirya nino? Asanga uhora hariwe Mana ni mumukurikire, naho niyababa yari mubari yo mukurikire. Ku murongo wa 24 muheze mutakambira izina ry'Imana yanyu, nanje ndatakambira izina ry'Uhoraho, maze Imana iza kwishurisha kurekura umuriro, iza kuba ariyo Mana. Abantu bose baravuga bati iyo nama niyo. Reka burya n'abasenga ibigirwa Mana nibwo kutamenya. Wavugishwa n'Imana Eliya yabahaye yabashizemo umutego w'ivy'impemu. Yabatumiriye kugira igikorane ashiramwo strategy y'ivy'impemu ngo Imana iza kwishurisha umuriro. Bati iyo nama niyo. Kandi bavyemera iyo Mana yabo itarigera ibereka umuriro n'umunsi umwe. Erega n'Imana yabo ntayo bari bazi. None murigera musoma ahantu bayari yerekanye umuriro? Mugabo Uhoraho yarawerekanye. Mu guhana Sodomu na Gomora sumuriro wururutse. Yega izo nkuru yari yarazize. Yarizi ko Imana yo mwijuru ifise umuriro. Mugabo bayari nta muriro yagira. Ba bantu basenga bayari bati iyo nama niyo. Ikoraniro ricarira ku musozi uyuhe Karumeli. Haleluya. Umusozi w'intambara, umusozi wo kugwanira kw'intambara. Sinja mu madetaye murabizi. Uhora Eliya senze isengesho rigufi, ndagutumiriye kuri senga. Uhoraho bimenyekana uno munsi. Haleluya. Kwari wewe Mana wenyene nta yindi. Namwebwe iyo muva hose mu gihugu cyose cy'u Burundi duhurize hamwe kuvuga ngo Mana nta yindi twigeze tumenya, ni wewe wenyene. Subira wururutse umuriro, ivyaba yari bitituke. Haleluya. Ibishegu vyaba yari byakwe ububasha. Erega irisengesho riradukwiriye.
mugabo bisaba ko duhagarara nka Eliya. Mana erekana gahinyuza kubereka abantu boguma muri confusion, abanyarwanda bavuga ngo mu rujijo, kubereka abantu boguma muri confusion. Dufise Imana ntibikunda. Iyo dushitse aho tuzazanirwa tubuze icyo dufata n'icyo tureka, tuduge ku musozi w'Uhoraho Imana. Mana bisubire bimenyekane muri iki gihugu ko ari wewe Mana y'ishengero, nta yindi twigeze tumenya, nta n'iyindi tugomba. Umuriro uzururuka, ndagutumirira kuduga ku musozi kugira ngo igihe umuriro wururutse ubone, kuko abazobibona, abazoba batemwe b'umuriro w'Imana wo kugira amagufa yumye agasura kuba abahizi, n'abazoba bari mu mpemu y'Imana. Sabanyedini, sabanyavyaha babatijwe, sabanyavyaha bashizwe mu bikorwa, eka uwo wabaye umusozi ukomeye wo gushingira intahe Uhoraho ko ari we Mana wenyene. Ubwo rugamba rwavuyemwo iterabwoba rikomeye cyane riturutse mu isi y'umwiza iserukiwe n'umugore yitwa Yezebeli. Nababajije ntibujya mwe nta bwoba mugira, uyu mugore Yezebeli mwe nta bwoba batera kweli? Igihe iryo koraniro ry'agahinyuza ryaba, Yezebeli siho yaraje. Igihe Eliya yatuma ko ngo hamagara abisirayeli bose n'abavugishwa bose bazi Uhoraho yerekanaga agahinyuza, sinzi iyo Yezebeli yari yaroye. Ariko umugabo wiwe umwami niho yarari, aravyitegereza hajya ku murongo wa 20, Abami ba mbere 18 20-21. Maze Ahabu, oya ibyo nabisomye bavuga ngo iyo nama niyo ku murongo wa ku gice cya 19 umurongo wa 2 n'uwa 3. Maze Ahabu adondera Yezebeli ivyo Eliya yakoze vyose n'ingene yicishije inkota bakamenyi bose. Yezebeli araheza atuma intumwa kuri Eliya ati, murabona ivyo yamutumye ko, ejo nk'aya mango we ubwawe natakugirira nk'uko wagizabo Imana veke minuscule, Imana nyinshi ga, Imana zirakabimuhanira kandi birushirije. Eliya acategwa n'ubwoba akura hasi arahunga ngo akiziki amagara aja i Berisheba mu Buyuda ahasiga umukozi wiwe. Ntimukengere Eliya, ntimumucire urubanza. Igihe yahagarara icyo nirabe, abo kuri balako turacari kumwe, murakoze cyane, Imana ibahungisha. Igihe Eliya yahamagaza ikoraniro ku musozi Karumeli, ntiwari umusozi usanzwe, wari umusozi w'intambara y'Uhoraho, wari umusozi w'intambara y'Uhoraho kugira ngo bisubire bimenyekane ko burya hose Uhoraho ari we Mana wenyene. Mugabo ubu rero intambara ya Yezebeli ni intambara ya Eliya, kandi Yezebeli ntaza kubuza ko Uhoraho aguma ari Imana. Mugabo Eliya urera giragwa n'urugamba nk'umuntu, aca yumva ubutumwa bamutumye ko ejo nk'aya mango n'intaba nakugize nk'uko wicishije barya abantu, Imana zanje zize zibimpanire kandi birushirije. Eliya abwirizwa ko yarafise amakuru ya Yezebeli, bati nukuri kose uyu mugore icyo yitumye aragikora, reka data wanje nkiza amagara. Imana ibakize ba Yezebeli. Imana ikize ishengero Yezebeli. Eliya carahunga, ariko Imana yacu ni nziza, ntiyamuretse. Ashika ahantu yahunze, ashika ngo naho ngo yisabira gupfa, avuga ati Mana ivyanje basi birangirire hano, reka ndabisome tunyarutse.
umumarayika w'uhoraho agaruka ubwira kabiri aramukoma aramubarira ati vyukurye kuko yari yihebuye ahaye asaba ngo ivyiwe bigarukire ngaho vyukurye urugendo ntirukunanire kuko ari rurerure nuko aravyuka ararya aranywa izo ndya azigendera iminsi 40 n'amajoro 40 ashika hehe ihorebu ku musozi w'Imana. Mwema mpaye kuzirikana kuri iri jambo ryitwa umusozi w'Imana nanezerewe cyane. Hama hari ahantu dushika naho oca muri menase zisa gute tuzoca mu mwonga w'igitutu cy'urupfu ntaco tuzoba kuko uhora hari kumwe natwe. Ubuhiri bwiwe n'inyobozo yiwe nivyo biduhumuriza. Ishavu rya Gehinomu ntirizoturonka twashushanijwe mu biganza vy'Imana kandi inzitiro zacu azihoza kwa maso. Ubugingo bwacu buhishanijwe na Kristo mu Mana. Marayika wora ati oya Eliya naho wahunze haguruka urye. Mbega iminsi 40 n'amajoro 40 ntaco yabibukije. Yesu mu bugaragwa yamaze iminsi ngahe 40 n'amajoro 40 ariko ageragezwa n'umurwanizi. Ariko ijambo ryavuze ngo oya mugenzi reka kwihebura. Ndagomba kubwira abantu muri mu bwoba, ndagomba kubwira abantu muri mu kwihebura, ndagomba kubwira abantu muri mu bibazo byinshi bitagira inyishu ngo muhumure. Muhumure ntaco tuzoba. Mwizina rya Kristo muhumure. Haracariho ivyo kutugaburira, hari ivyo kudushoboza kugenda urugendo ruzodushikana ku musozi w'Imana. Reka rero nsozere ndababwira ko muri Kristo Yesu aha nanse gusoma imisozi yo mu isezerano rishaje. Ngira ngo mwari kumva ko nari kubasomera ya misozi Yesu yadugana ko ba Petero na ba Yakobo na ba Yohana bagiye gusenga. Nari kubasomera ya misozi yaduga yabatwara bakamubona kayangana. Umusozi w'Imana wa murimwe ibitangaza. Nari kubabwira umusozi yabasezereye ko ngo abaramvura ngo atangura babwira amajambo abongerereza ubwenge aramvura amaboko abahumekera ko mpemu yera arabahezagira aca kugwa muri bo. Hariho umusozi w'Imana. Mukanya tugira dusenge tuduge muri ivyo ngo tuduge duhezagirwe ku musozi w'Imana hari migisha. Muri Kristo Yesu rero ikiyaya c'amageragezwa cama kirangirira ku musozi w'intsinzi. Inyuma ya Getsemane habaye Golgota. Inyuma ya Getsemane na Golgota haritezwe umusozi witwa Elayono aho ishengero ry'umwami n'umwami waryo bazoshorera ibirenge baje kuganza mw'isi. Ibohero ntiryabujije Paulo kujanwa mu ijuru rya kangahe rya gatatu. Canke ngo ikizinga ca Patimo kibuze Yohana kujanwa mu mpemu agahishurirwa bijya byose dusoma mu vyahishuriye Yohana. Yari yatawe ariko gutabwa kwiwe kwamudugije mu mpemu avugana n'Imana na Kristo ahishurirwa bijya dusoma. Natwebwe rero irampamagara natwebwe nitwagwa n'intambara nziza tukaziga mu kwizera Kristo nkuko Paulo yavuze tukarondera ukugiriranira amahoro n'abantu bose hamwe n'ukwezwa nkuko wandika Abaheburayo yavuze kuko twamenye neza ko utejejwe atazoraba umwami. Nitwatumbera Yesu wenyene wenyanduruko y'ukwizera kwacu akabi nawe yagusozereye aho ndi mucete candikiwe Abaheburayo. Nitwabaho ubugingo bwitondera ivyo Uhoraho yatugeze tukabivyabona vyo kumushingira intaye kubw'ubushobozi bwa mpemu yera aho ndi mu vyakozwe n'intumwa. Nitwabaho twama imbuto zikwiranye no kwihana ndi mucete candikiwe Abigalatiya. Nta kabuza tuzosembera mu ihema ry'Uhoraho kandi tuzogerera ku musozi wiwe wera. Iransaba uruhusha abarongozi banje ku kintu ngomba gukora tuza kwisunga mu gusenga.
ngira mpagurutse abantu bakeya juste kugira abantu batahura ico ijambo ry'Imana rivuga. Tugende mu Bigalatiya 5, Abigalatiya 5. Iyo umuntu akoze ikintu kidasanzwe gikorwa mu ishengero ni ngombwa gisabira uruhusha. None rero ngomba kugira illustration y'ibi bintu mubona bihanze abantu bibagumiza mu kiyaya kandi hariho uburyo bwo kuduga ku musozi uhoraho. Abigalatiya 5 turahera ku murongo wa 19. Havuga ngo ariko kandi ibikorwa by'akameremere kacu biramenyekana nibi. Abavuga butumwa bo mu ishuri ya Bibiliya manuka maho kico ndabingene mungana. Okay, ntaco muca mufadikanya n'aba bavuga butumwa bandi. Uko mvuga ikintu c'akameremere nce muza muhagarara ha. Kuri izi ngazi. Umwe mu ndabire ivy'akameremere kama n'ivyampwemu yawe. Ivyo akameremere kama biramenyekana nibi. Ubushurashuzi ahandi muvise ngo ubushakanye. Umwe nanyaruka. Uwa mbere nanyaruka ahagarara ha. Ubushurashuzi, uwa kabiri ibihumanya nyaruka. Ariko si mwebwe ibihumanya nukugira gusa abantu barabe. Satani ntababeshi. Noneho nico gituma nahamagaye abakozi b'Imana. Iyo mpamagara abana bo muri mu mashuri aho bari ko ngo pastor yatwatuye koko turi bihumanya kuko turi biki, ariko si aba n'abakozi b'Imana barazi ko ari materiel didactique. Sivyo? Ibihumanya nabivuze. Ubushurashuzi ibihumanya, ivy'isoni nke. Wa gatatu ivy'isoni nke. Wa kane gusenga ibigirwamana. Gusenga ibigirwamana. Wa gatanu uburozi. Munyumvira iryo bara. Uwukurikira ubwansi. Ubwansi. Uwukurikira intonganya. Uwukurikira ishari. Mushake muhagarare inyuma yabo. Ishari. Ishari ryaje. Uwukurikira ishavu. Ishavu. Umwe wese ararotena ico yaserukiye. Uwukurikira ikeba. Abavuga butumwa baheze babandi bo ngaha namwe nimuzi. Ikeba. Abavuga butumwa abo bose bicaye kuri iyo ntebe y'imbere. Si ngombwa ngo baba bo ngaha ku misiyoni ya Bujumbura. Ikeba. Abakurikira kwitandukanya. Kwitandukanya ingo. Abakurikira ibice ingombo. Ivya bice nta kundi. Ibice. Zamuraje inyuma yabo ntihagire uja hasi mwese ku ngazi. Mwese ku ngazi. Tumaze kubona ibice. Inzigo. Inzigo. Uwukurikira kuboregwa. Kuboregwa. Baci ruhande uja hejuru. Kuboregwa. Uwukurikira kudandahigwa. Samsoni we nturi umwarimu kweli. Kudandahigwa. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo nibindi mwene ivyo. Ubuyobe nka mwene ubu biragwiriye. Jerenge ndabahedeyade kugira mumenye ico musengera. Ngira ndabisubiremwo. Duheze turabe atakwibesha. Turabe ko atabintu muri ivyo vyateye ishengero. Ngira ndabisome. Muvyumvirize. Muca mumenya umutwaro uwariwo n'ingene ungana. Ariko ivy'akameremere
kama biramenyekana nibi: ubushurashuzi, ibihumanya, ivy'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, ishavu, ikeba, kwitandukanya, ibice, inzigo, kuboregwa, kudandahigwa n'ibindi mwene ivyo. Reka turabe ivyo mpwemu nawe yawe, muce muza muri uru ruhande. Ku murongo wa 22. Ariko ivyo mpwemu yama nibi: urukundo. Abadiyakoni n'abadiyakonikazi nimuze. Urukundo, umunezero, muhagarare kuri izo ngazi zo. Urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana. Aha baca batanguranwa. Ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza. Ego Beatrice ngo Bosco, kuba umwizigigwa. Hosiana, ubugwaneza. Celestin, ukwirinda. Ngo ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Turi kuri bwa buyobe bavuze ngo nibindi mwene ivyo, ariko tugeze ku vy'ubugingo ngo mwene ivyo nta nivyagezwe bibibuza. Nuvuga ngo mubibemwo nta uzobiguhora, nta cagezwe kibibuza, nta cagezwe kitubuza kugira urukundo, nta cagezwe kitubuza kugira umunezero, nta cagezwe kitubuza amahoro, nta cagezwe kitubuza ukwihangana, nta cagezwe kitubuza kugira neza, nta cagezwe kitubuza kugira ingeso nziza, nta cagezwe kitubuza kuba umwizigigwa, nta cagezwe kitubuza kugira ubugwaneza, nta cagezwe kitubuza kwirinda. Ibi ni ivy'umwami yaduhaye muri mpwemu yera. Dutegerezwa kuvyama ku mugaragaro. Uzobitubuza ico cagezwe ntituzocumvira. Nimundabire mwa abantu b'Imana. Aba bantu umuntu atari benshi, bariya ni bakeya kweli, ni bake barya abantu b'ivyamwa vya mpwemu yera, ni bake. Ariko aba murabona ko ari benshi kweli. Kandi Bibiliya yavuze ngo n'ibindi nkamwe n'ivyo. Twari gushaka kuca duhamagara n'aba bantu ababo muri senga n'abandi. Ni vyinshi Satani asuka mu bantu b'Imana. Mugabo tuvyanke mu izina rya Yesu. Nico gituma nabwiye nti hariho umutwaro. Kandi Satani ntaduteze kubirenza ku ruho rw'amazi, ntaduteze kubigira bito, ntaduteze kubifata minwe minenegwe. Tuvyanke. Mu kuvyanka rero nshaka aba bantu baserukiye ibintu bibi mugende mushikire bari abivyiza. Muzamuhejeje muce muja kwicara. Muga ntimuje kwicara muserukira ivyo, banza muce hariya. Cha hariya kuvyimwe ni musanga abandi kuko nitugomba ibice mwishengero. Dushaka twese tuba bimwemu. Amen. Tugomba twese aba bakozi b'Imana bamfashije kwigisha. Nihagire numwe azogaragara ko ivyamwa vy'akameremere. Nico gituma ndabashize hamwe kandi mumfashe kuvuga ngo Imana ibahezagire. Musubire mu bibanza byanyu bakozi b'Imana. Isengesho ni rimwe. Isengesho ngomba ko dusenga ni rimwe. Satani yarasutse ibintu mu ishengero. Ivyo bice bijya vyose
agahinyuza ni karya k'ikarumeri nuko umuriro w'Imana ururuka habindi samajambo sibihari samanama agahinyuza kazozanana n'umuriro w'Imana kandi ko turi mu ntango z'umwaka iki kintu tugishira imbere y'Imana naho Yezebera hari ba Eliya nimuhaguruke ba Ezekiyeli muri ko murabona ko mu kiyaya kirimo amagufa yumye nimuhaguruke tuvuga ivy'impwemu y'Imana ibindi biharuro vyose tubirekera bazi guharura mugabo twe nk'ishengero ry'Imana tuvuga ivy'impwemu y'Imana umuriro w'Imana uce ururuka utorera umuti vyananiranye ukizi vyapfuye usubize kuba bazima basige bagaragara nk'amagufa yumye uzi wese ko ubwo bugaragwa bwamushitseko ubwo ruzuba rw'abadayimoni rwamuciyeko akaba yumva ubugingo bwiwe bwarahungabanye urukundo rwaratimvye asigaye yumva amengo n'umwidegemvyo waraheze ahagurukaze dusenga Imana uwumva ko ibi bihe vyaciyeho n'ubu bitarahera uwumva ko ubu bugaragwa dukwiye gutwara umukuku hirya yabwo kugira ngo dusubire tubone uhoraho mu gisaka caka kidacika abagomba kubona Imana mu muriro w'igisaka caka kidacika banza muze turengana ubu bugaragwa bw'amajambo tubanze turengana ubu bugaragwa bw'amanyanga turengana ubu bugaragwa bw'ibiharuro bitari vyo tureke uhoraho ab'Imana nagira nsabe abamama korari y'abamama mumfashe hari indirimbo muhora murimba ngo njana ninjireyo njana menya amabanga njana abacuraranzi ba mutiki n'abandi iyo ndirimbo nimuyivuze abamama badufashe kwiririmbira hari abicaye ivy'Imana n'amabanga ivy'Imana n'amabanga abantu mwese mwumva ubugingo bwaraheze bwarahungabanye ku mpamvu zimwe canke izindi turagomba ngo uhoraho impwemu y'uhoraho mutikishirako la 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 naho mupfukamye kure batariko barabashikira ngo babumvirize bwira uhoraho iki kintu Ezekiyeli yamubwiye ati uhoraho niwe wobimenya bwira Imana uti Mana ivyanje niwe ubizi haleluya Mana ivyanje niwe ubizi kandi niwe ufise icyo ubikorako mu gihe abavuga butumwa n'abapastori batagushikiriye bwira Imana uti Mana ivyanje niwe wobimenya reka umwere abasenge uhoraho Mana data wa twese icari kidukwiriye twese twitavye uyu muhamagaro w'ukumva ijambo ry'Imana nuko twogerera ku musozi w'uhoraho tukava mu biyaya umuririmbyi yaranezerewe muri mpwemu aravuga ngo babwire bave mu biyaya ngo kuko ku musozi w'Imana niho byose bironkerekera none twaduze ku musozi w'Imana kuko hari ibyo twaje kukurondera ko mwami ijambo ryawe riratweretse neza ibyo mpwemu yama n'ibyo kameremere yama ijambo ryawe rero ryaciye imbere yacu nk'icirore twirabamwo umuntu wese yisuzume kugira ngo arabe ko ari mu bugaragwa arabe ko agenda mu biyaya canke ko vy'ukuri yaduze ku musozi w'Imana ijambo ryawe rirereka umuntu intege nkagirimwo ijambo ryawe rirereka umuntu aho yahushije akanyuranya n'ijambo ryawe
muhemu wawe akagendagenda muri iyi mitima umuntu wese akamwereka uko ari kugira ngo ntiyifate uko atari. Nico gituma abantu baciye bugufi barunamye mwami munsi y'umusaraba, kuko baragomba kuva muri ibyo biyaya no muri ubwo bugaragwa ngo bongere baduzwe ku musozi w'Imana, kandi ubwabo ntibovyishoboza, ariko bari kumwe nawe birakunda biremera. Ehera ingene bariko barakwiganira ingene vyabagoye, ingene bariko barakwiganira mwami ubuzima barimwe uko bwifashe. None nuwumva mwami amajojwa yabo, niwumva ivyo bariko barakwiganira, niwumva aho batakarije kugira ngo batorere mwami. Wa musavyi wawe yari yajanye na Elisa guhumbira, incabiti imaze gukorokera mu mazi, yarasemereye ngo wewe jewe ndagowe. Ntihabuze abafukamye bavuga ngo wewe jewe ndagowe, ndagomba yuko Imana intabara, ndagomba mwami gusubira mu bihe nahoramwo kera. Turabasengeye, tubasabira amaraso ya Yesu Kristo, tubasabira amaraso yawe ngo abuhagire mwami, abeza batunganye ivyabagoye byabashubije muri ubwo bugaragwa, ivyabashubije mu buyayo bibakura imbere, ibyo bakoze binyuranye n'ubugombe bwawe. Amaraso yawe abikorope vyose babone kwera, kandi ubaha inkomezi zo kuduga ku musozi w'Imana, kugira ngo mwami bamenye ico bagomba ko kandi bakigenderemwo. Ivyamhema bari byo bama, ivya kameremere vyose bikugweho, baguhanga amaso, ubafata ukuboko muri uru rugendo kugira ngo bazorusozera amahoro. Urakoze ko atarubanza rusubira guhagarara imbere yabo ukundi, urakoze ko vyose ubihinduye bisha, urakoze ko ibyo bakoze vyakubabaje biterewe mu kiyaga cyo kwibagira. Mwami ijambo ryawe ribamurikire, kandi muhemu wawe abarongore muri iyi nzira, kuko niwe wazobashikana iwawe neza, kuko niyo yavuye aramanuka, kandi niwe azotudugana igihe c'inzamba. Mwami urakoze kuvyumvise kandi ubahariye kandi ubejeje, mu izina ryawe ryera mukiza Yesu, amen. Tugira dusengera imitwaro. Iyo mitwaro rero tugomba twifatikiza amajambo ya Bibiliya. Paulo na Sila bari mu ibohero, impatane zabaye impatane, abasirikare baricunze bikwiye, ijuru ryarahaserutse, marayika uhoraho araza, arabohora ingoyi, aradohora iminyororo, arugurura inzugi. Hari abantu rero imitwaro yabo isa niyabugaranirije ahantu, ariko tugira dusaba uhoraho Imana, iminyororo idohoke, inzugi zuguruke, amabohero yuguruke mu izina rya Yesu. Tugomba kandi gusaba Imana iki kintu Eliya yabwiye abantu atumviriza, nimba uhoraho ari we Mana mumukurikire, ariko kandi nimba yarari Imana nawe mumukurikire. Tugira dukureho uyu mutwaro wo kuzana confusion mu bantu b'Imana, kuko biraremereye abantu benshi, biraremereye abantu benshi, birabujije amahoro abantu benshi, birabujije umwidegemvya abantu benshi, birabujije umunezero abantu benshi. Tugira dusaba Imana yo mwijuru uhoraho isube bigaragare ko ari we Mana, iyo mitwaro iveho, izo ndwara, uko gupfusha, ubwo bushomeri, ubwo bukene, bya bindi dukunze nyene guhagurukira nk'imitwaro, navyo nyene mu bihagurukire. Ariko umuti nk'uko twabivuze, nk'uko mwemu yabivuze, duhamagara umuriro w'Imana, niwo dushaka wururuke, kandi uwo niwaza umurwayi arakira, inzugi ziruguruka, amasezerano aragushikako. Muhaguruke mwese rero ishengero twese, aha nta mugororotsi adakeneye uwo muriro w'Imana, nta mugororotsi n'umwe muri twebwe adakeneye iyo solution y'Imana. Reka rero dusenge, kandi dusenge twese tumanitse ukuboko tugutumbereje kuhoraho Imana. Data wa twese uri mu ijuru, uwera wa Isirayeli,
uwera w'amahanga, uwera w'ishengero, ndiho w'ibihe bidashira. Turaguhaye icyubahiro, turaguciriye bugufi, turagushimiye, turagukengurukiye. Uri hafi y'abantu bawe, utuba hafi, uri umutabazi. Haleluya! Ijambo ryawe rivuga ihumure, ijambo ryawe n'amahoro, ijambo ryawe ni intsinzi, ijambo ryawe n'umuriro. Mu izina rya Yesu Kristo, uwo muriro niwururuke, imitwaro nikurweho, ivyo umwansi yarazi ko yashize ku bantu. Izo ngogo nizivunike, iyo minyororo nidohoke, ayo mabohero niyuguruke mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana, dusubire tugumbire Kristo umwami. Ishengero, dusubire tugumbire uwo mwana w'Imana. Haleluya! Hatagira n'umwe muri twebwe ahonera mu bugaragwa. Wabugaragwa we, takaza inkomezi ku ishengero mu izina rya Yesu. Wakiyaya c'amagufa yumye, takaza inkomezi ku ishengero ry'Imana. Ewe bayari, takaza inkomezi mu ishengero ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mana urahera hawe, hagurutsa Ezekiyeli, hagurutsa Eliya, hagurutsa ba Dawidi, hagurutsa abahizi mu bagore no mu bagabo, mu gwaruka, hagurutsa abahizi mu ishengero ry'Imana. Haleluya! Yesu, suka umuvyuro, mwami, amaso natangura abone, amatwi yumve, imitima yizere, ivyariko biraremera abantu bibaveko. Uwandikiye Abaheburayo yavuze ngo twiyambure ibituremera vyose, ngo ni icyaha gikunda kutwizingirira ko vuba. Watanze imbabazi ku vyaha, none turasenze nk'ishengero ngo ibimaze iminsi biremereye abantu b'Imana. Haleluya! Bibakugwe ko kumwe wa muzigo wakugwa ku bitugu vya Mukristo amaze gushika imbere y'umusaraba wawe, mwagaze b'intama w'Imana. Mpwemu yera, ni wewe twahawe, urumuriro, turira utongore ibitavuye ku Mana vyose, turira utongore ivyo Gehinomu casutse, turira mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe ritubwira ngo icatumye Yesu hishurwa, waje kugira ngo usangangura ibikorwa vyose vya wa murwanizi. Sangangura ibikorwa vy'umugwanizi mu ishengero, sangangura ibikorwa vy'umugwanizi mu miryango, sangangura ibikorwa vy'umugwanizi mu mibiri yacu. Kuri indwara, turakemeye kanseri mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Za ndwara zibangamira abantu, yama diabete, yama prostate, za kanseri mu izina rya Yesu, yama AVC agomba kubangamira imitima y'abantu. Umuriro w'Imana wururuke. Umukozi wawe yavuze ngo ukorope, nanje ndavuze ngo ukorope, abantu b'Imana babe aberejwe Uhoraho. Haleluya! Ishengero ribirgerejwe Uhoraho kugeza umunsi tuzogusanganira. Urakoze ko wumvise gusenga ku ishengero ryawe, kandi ukaba witeguye kudukorera ibirenze ivyo dusaba, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Muti amen. Yesu umwami abahezagire.